kora umuti yego tera imitoma none ni sawa mfume ngo none ntukiye mu maso habuze makeup zoca nugara Wamuhungu uyu mukobwa mwishuza miliyoni 5 none we yayatwayuriye nisogiye kubavugira aje canke andi mbaye muzinanye nawe aho no gushima ivyo ndiko ndagufasha uko ivyo uri kuramfasha si uri kuravyica batse agiye kugira mariage ujya afise ubwenge bwo kubaka ngene utukana rero andi utajijwa andi we nukuri ko Imana we muzungu nzaza kuvugira ajya ukazima ko mumpaye rero ntugeni black mitiki suwe ndori mukimbiza na mbeko nyeuko saminda mukimbizi oya urazi andi gituma wowe nyene ntaje niwe wambujije ngo babarire ngo bikini biki nikoresha nguvu arahora ayo kujya muzabonye naje nateke umuntu yishuza kujya wowe ushaka kwishuza uwambe urazi ivyo wamugiriye hajya mu fereke ahubwo nugerega naramwakije hajya mba ndiko ndevita hajya turi ku muco okora cyose nanje kiramfata uravyemera wowe oya nivyo gufatanya baba babafasha none jewe simba ndi imbere yawe 5 millions fena ye fie mwobwa STV every story matters. Yes bakunzi ba STV murameze bien jemeze fresh nkuko mubibona ni wa musore wanya basha gukora byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh ndi kumwe n'umwigeme yitwa Elsa mubizi muri byinshi ariko kandi twese twamumenye kubera ikibazo yahuye naco n'umwigeme yari muri Arabie Saoudite amaze kubayo arakora arondera ubuzima ariko uno mwanya n'umwe mu bakobwa bicuza cyangwa baregreta kubona bizeye umuntu aba igihemu uno munsi igihemu murazi yo vyari bigeze umuhungu yaremeye amafaranga bivanye n'ukuri Elsa yerekanye kose aratanga umuco wose biciye mu audio n'inyandiko yuko amara yariye ariko kandi ntiyakoze igikorwa yari yateguriye gukorwa Elsa mu guhemukirwa kwiwe yari yiteze kugira ubugere n'uyo muhungu ariko byose birahoma uno munsi ajandana amakuru yuko yumvise ko umuhungu yimutse mbega yimukiye mbega nivyo yimutse niyo mpamvu turi ngaha nta mwanya muremure tuza kugira kuvuga byinshi canke iki ariko ico nza kubaza kimwe gusa reka banza aramutse bakunzi ba STV gute safi kumengo mudi yakuna yani ni mimi mudi ni nayo unayo nabo bari hama tunasikia bakiyama sando nini tabatoa wapi hivi na gito cyane yandi ujyo mutora none ubona tuja heye ko tugomba tubaba mayibobo noneho no kuyerera turondera umuntu urayerera nuko nesiko uri ku kazi urampemba rero muri make nagira nanirwa no guhemba nyarutse koresha imbere ya kamera cyane ako kazi nakaguhereye imbere ya kamera andi nitubereshane ntaco ndashaka kumenya nyuma banzura musa bakunzi ba STV ndabaramuje cyane kandi abakunda cyane commentaire zabo zibona gute ene biriko biraza ndabona ko mwitayeho abafisi ibyo bibazo nabitura STV amprise dosa namwe bwe barabitaho cyane kubakurikirana kuko sama TV yose bakurikirana uko biri kose nabantu bacu kandi turabantu babo baradukunda turanka jene igisheri cyabo bose igikundi oya sindi igikundiro mana ya bari patensa mboy ushaona mwingine TV nyina mwana mzuri kama wewe Mungu wangu bananitapa leo mu vide sina lolo sina tadifra sasa different ndo uzuri bogare wetu hapa bogare una franga uko kuva sibata kuhonga bankunda nk'aba sister banje nk'umu brother wabo safsa rero icatuzanye reka tubaye dushike tumenye kwanza ukuri ko byukuri yimutse uwo muntu sivyo ariko yari imutse uzoca ugenda umurondere wewe gushika umuronse niho nzoga za kugufasha kuko kwera umuntu yimutse biraguye kumurya cyose ngageze mu Rwanda aho hafi mu Rwanda uzoja wenye cyangwa uzondira indege nindagiye wisamire nimeshe gaho ntashika wisamire ntashika nogenda na volcano wisamire ntashika nayo ni $7 nayo make twende basi twende Braza vipi? Yego. Unadutubabarira kidogo tubavugisha. Nta ngorane. Nitwa bande no? Nitwa Ndowezu Jean Marie Vianney batazira King Select none zi boys. Wowe rero umwami wacu twiga abahungu. Yego. Ncorera rero kwanza. None umwami yobaha Kenya. Nk'umwaya sindarunga. None wowe umwami wa fyatu. Ngoya si fyatu. Umwami wa fake. Ni sawa none brother umeze fresh? Ni sawa. Yego. Sijambere umbonye nje muri rupango. Oya. Nahora ndakubona. Agusa sinamenya ikibagenza. Twe ni hatari twe tugenzwa na byinshi. Ariko n'umusosi wahiye tugenda tugatuye ntidufyina. Turabwagaza nta gufyina. Nenda kubaza. Uyu muhungu yahora bangahari he? Umuhungu igihe je ndamubona
yaraje azanye nyene n'abandi bantu batora ibiri mu nzu byose baragenda hama na nyene mu kugenda ntigeze anatubwira yagiye twabonye asohora mu matera vyombo byose agenda ntiyatubwiye niyagiye ariko uko yagiye binaka ko yimutse byaboneka yuko yimuka yarasezeye none basi oya mwe n'urupango baravugana mwe n'urupango ntivyigeze bivugana kandi bavuga yuko yagiye amufitiye ideni yego Wamuhungu rero udufaranga twose yajya uyu mukobwa niwe yamuhonga uyu mukobwa ashaba afise amaya nawe ko rero umukingi w'aba boys kora umuti none ubona gutu ibebi ibebi ni nziza piga mito magana kanyu ronse brother ntufise wari ufise umusheri none wewe umusheri yariho umugiro wa kabiri nta nyumva ndogo uyu rero yaragwana fo yo gukubitira mu arakaze uramukunze none tukora umuti kora umuti yego tera imitoma none ni sawa tumengo none ntukiye mu maso habuze makeup uzoshobora kugaramira makeup wewe nta ngorane byose none buramuhava numvise ko ari umukingi wumva ari kino yo burazana avance none avance nzoba ndazana nta ngorane ndashobora kuzomaha ejo cyangwa undi munsi yego rero brother dushaka udufashe ikintu kimwe uyu mujama niwe yugaye none hajya niwe asa nk'uwugaye yasize yugaye nta kintu kimwe yasize mu nzu none dushaka uzodufashe hamwe yoza udufashe iyo nidiri tuguhaye uzomucorera aje nk'ubagarutse ngaha ugaco tugusigira imero yacu umva zatuyiguhereza uzoco impamagara umbwire kimya atavyumva ati bana uri koresha Facebook mu telefone y'amatushe uri kingi wa fake wewe ega nabibonye ko ari muri Facebook kandi nkaho usanga ufise nk'abashiri benshi wewe oya nta bashiri benshi fise kanda guhe nimero yawe yego urabona uzocungira sivyo wowe uzocunerefona ucumbwira yuko yaje bibaye ngombwa cha uga rapporta yuko amwugarana gushikana zoca nugara Wamuhungu uyu mukobwa mwishuza miliyoni 5 none we yatwayuriye ivyo rero bibabirebire reko rukora mukora mu nkofu kana ntahavarira oya sindamukora mu nkofu na mariage yagomba ibe ahubwo ndamukora mu kiguma Nwenda kubaza warafise umusheri cyenda mufise udufasha nimero yiwe tukamutelefona muvugane twumve ko mukundanye by'ukuri nimero oyaye we urumva nuko ntawo tugutwara nta no dukeneye ahubwo dushaka kumenya ko mukundanye vya vrai duhe nimero yiwe andika ngaha dushaka kumenya ko agukunda hanyuma bigende fresh andika hoho ihora irengana nataka nisikie kama iko na shega abantu basike batubeshe ngo rafise amasheri ni office umwe numwe wonyene ntare 66 iraba oya ntuzi ko corona none yamye urazizi mu mutwe uramukunda vya seri none bro kuyu yahemukiwe n'umuhungu we nuzomuhemukira umukobwa oya sinzigera ndamuhemukira mugurire telefone ifise umuriro urambisha nzomugurira King yes Vianney wokora iki jewe nsanzwe ndi umunyeshure ndiga muga iyo ndose nk'akandi kazi ndashobora kugakora mutama wawe tugushimire cyane ukanya duhaye kandi nako kazi ugiye dukorera neza kandi murakoze cyane ego merci beaucoup sawa King Boys Kubadida bose tubafanyaje sasa nisoge kubavugira aje canke andi mbaye muzinanye nawe aho no gushima ivyo ndiko ndagufasha uko ivyo uri kuramfasha si uri kuravyica kandi andi nyikoresha ingufu zanje zakuragenda neza none ni je nabubwiye ivyindwi zibiri cyo wabivuze ni musame mindo nibisema same yuko mbyago musame niko natakani alisema atazilipa mu desemene mu ngoyi mu ngoyi ni mu yimutse agiye kuba muri yanzu yubatse agiye kugira mariage ujya afise ubwenge bwo kubaka ngene utukana rero andi utajijwa ndi we nukuri kw'Imana we muzungu nzoza kuvurugira ajya ukazima ko mumpaye rero ntugeni black nkawe nka je uri kurampurira usonye namuhungishije se ewe ga usanga nawe uri umutaperi nkawe umva izanguye kuvuga uraza yuko abafana banje urazi yandika umvise ivyo bintu bashobora no kukwa urimenya none banyanze nibisanzwe
Okay. Joraza abantu nanka. Shaka reba kwa. Nawe ndakwanka kubera niwo wampenze. Andi nakuchukia andi. Uko siri Sana. twumvikane yuko tutazoye kuronderana Uzobikora nyene niko kazi kawe. Niko kazi kawe. Urebe uzobona yuko niko kazi kawe. Sinzogaruka. Andi tupinge. Mimi nawe tupinge. Andi tupinge andi. Unataka tupinge? Sinzogaruka kandi vya serious sinzoza. Kwanza andeka we kwanza mbwiri yoyo wa msiko. Tureke ibintu ujaye ureke kumufsinisha. Uri mutia wapi? Tugira uko. Tugire gute. Genda umurondere. Imitiki. Suwe ndo uri mukimbiza na mbeko nyayuko. Saminda mukimbizi. Oya. Urazi andi gituma. Wonye nanje niwe wambujije ngo babarire ngo bikini biki. Nikoreshe ngo vuba arahora. Ariko ujya musabonye naje nateke. Umuntu yishuza kujya wowe ushaka kwishuza. Uwambe urazi ibyo wamugiriye hajya mu fereke. Ahubwo nugerega naramwake kijya mu munsi. Mba ndiko David hajya turi ku muco okora cyose nanje kiramfata. Uravyemera wowe? Oya nivyo gufatanya baba babafashe. None jewe simba ndi imbere yawe. 5 millions fena ye fie mwobwa. Yes, bakunzi ba Steve mwabonye ko bimeze umuhungu yimutse ariko uko biri kose nibaza ko atahato yagiye tutomufatira sivyo none. Andi none andiki gukingana gute. Ni kinini ariko kweri wivye urafatwa tusanisa. Ni hafa ni hato cyane wega harakwagira none ugasanga na karti yakinamibaye none. Kandi atuzomenya aho yagiye. Wese ubiri sinzomenya je nyinje nzomwirondera nije apana ngo bazombwira. Jeje nyenzomwibonera. Uri si uzomuroho. Oya nidupinga uri siri. Ese hotel. Uzombarira ndabizi sivyo none. Bakuru mu boss none ugera na taxi. Fata taxi. Cengena na Ferrari. Ferrari ni. Nani yuzi wo kugira iyo marke y'imodoka. Na iyuwa. Mini ko peti yawe. Ndio sivyo kulimba makofi hapo. Andi tatu tumalizie kiganiro twende. Enda na moto yako. Mutana na moto yangu. Naona enda na Ferrari. Naona enda na Ferrari. Yes, merci beaucoup STV. Twizere ko bigiye kugenda bien kandi bigiye kubandanya fresh. Aho kandi twizere ko tuzomubona kandi tumubonye ubizoca bicamo. Ariko n'ubundi uzorindira zijyandwi zibiri sivyo no. Nivyo wibaza. Wibaza ngo mundwe zibiri yo bageze. Muri Kongo. Aho hafi. Muri Oman. Reka. Muri Oman haraja abahungu. Kugira ariko barakumoya amahera menshi kweli. Ni amoye reka zo yansubire. Zaje biza nuko namugura. Fenaye. Anira kupa coffee andi. Kuna ni Fenaye. Merci beaucoup STV. STV, every story matters.